Kirinda jewe sana. Sana. Kubyo tungewe cyane. Jewe ni kimwe. Ndakaba konda tuni. Nakitabo konda lali. Sheri. Bano kuko tumeze. Tumeze nka Jack na Rose muri ya film Titanic. Lali. Munzu yanje. In my own room. Mu gitanda cy'uwanje. Mike, calm down. No, I cannot calm down. Kutungira reka nizere neza ko izi ari inzozi mbi ndiko ndarota. Lali why? Lali, I like you and I love you as my sister, but I don't love your behavior. Sinaho urukundo ushobora kufisa izo ngeso zingana uko zose wadukaye ino minsi. Ni gute ushobora gukunda abahungu babiri uri umukobwa umwe? Tony haraza ngaha. Mike, none hamwe wogira ikibazo. Ninde yo kwakira? Moses. Kanu kwe kumenya no ko ngaha turi mu jombora. Kandi kindi naco cenda kuza. Wetekano tuze w'amahoro ivyo navyo bindekera. Lali, ntakunda ko muzobigenza ntibikunda kandi binabaho. Hitamu umwe hagati ya Mike na Tony. Tumenya ati n'uyu niwe uzopresenta abangahe mu muryango. Ushaka mpite mwande. Kunda Mike. Ayo kurambabaza. Naho ubuzane ko yakindi gisokozo. Nakibuze. Nibishasi vyawe mane yanje birazitanye kama. Zitanye gute? Ahubwo nico gisokozo. Ngano vyako na papa. Shoza bwara ko papa yicondevye. Ni kubibaza mama neza. Shoza kuvuga. Kuvuga iki neza? Sikirundi. Rafsin. Amakuru fisi. None uvuka he? Tureke n'umushatsi n'isura. Jaga ndohanda kuraba ngagira n'ubwo. I just ndishe pants. Sana bikweli. Cyane ko namutse kirundi. Uyu mushatsi rero finali. Achushira minsi kweli. Abo yozinda kubaza. Ivyawe n'ujya mu tipe bimeze gute? Kabona menga yashushe agumaza gukura. Bigeze. Yo muhungu rero. Nabirenze kuko bibana niko bimeze. Sinzi nimba ari n'urukundo sinzi n'ubushoboye nkuko bivuze ko yashushe. Ushaka ko ari gushora atari urukundo. Shaka bya mutipe ari karagukunda sana. Ukunda sana ndavye binagukorera unakwitaho. Ambwira rero nawe kutamukunda. Cyane nisho ndabona bacavyumviye. Ntamukunda? Sintabizi neza. Mutima nacu bimbwira. Abahungu biragoye kugira umenye umuntu agukunda n'utagukunda. Shaka ujya vraiment biraboneka ko agukunda. Nanje ubwanje namaze kubibona. Hagiye umuntu agukunda umubona gute? Mu binagukorera tureke ibyakubwira. Ujya mu tipe vraiment ndavye ama service agukorera ni menshi. Arakwitaho cyane. Kandi bigaragaza urukundo. Iyo umuntu yagushatse. Yokora ibintu byose bigira kuronka kandi atagukunze. Reka kubyitiranya rero.
nzomanza ahubwo nzonabisengera mbona bikora. My sister. Ushatse kuvuga rero ko yagushatse akwifuza. Manimvira ko bari muri babahungu yabari nk'amarangamutima ndazi. Waje. Kwanza yakumwa kwanye. Nina rarisa bimeze gute? Ukeneye urusaku gusa n'ikinya. Urusaku nyine icaro mbwira. Uciye ugenda naraheze. Icaro mbwira kwanza. Nuraheza none? Ndasindaheze mbere ameze. Iyo nkuriza kuyiheza mejeje we nusijari. Kufite urusaku rwinshi. Jera ndamukunda cyane. Rari. Niwe mukobwa numva ko twahuje. Naho ndi mukobwa numva ko twakundana nk'uko. Yani numva nomukorera buri kimwe cyose ariko tukagumana. Ushaka ko nkunda Mike. Ariko Mike nanjye sindamukunda nkunda Tony. Okay, nimba ukunda Tony, heba Mike, mubwiza ukuri ko utamukunda ubandanye na Tony wawe. Ureke gutakariza umwanya Mike. Nawe afise abandi bamukunda. Mike yakubwira. Yese n'umuhungu. Kandi akora umutipe mwiza. Sishaka kumuheba. Hari impamvu nashaka kumuheba. Nina mubinzi tuzoyiva. Mike. Moses. Bano hongo kuba bari mu buzima bwanje. Kuba bari hano. Nawe niyo mpamvu uri ngaho. Nibatse ko muri ino nzatakana na kimwe tubura. Nawe ntacubura urajya urambara. Sisi turabironka. Niko bwifite ivyo bindekere. Sawa. Nuko itacombora ariko hita umuhungu umwe. Irezo ryavyo rindekere. Nje nzi buryo nzobirangiza. Abandi bana. Nabyo wana bakankunda. Kandi reka ndagutera inkuru utaruzi. Mu mwanya rariraza kuza kunda dufitanye program yo kumugoroba yo kuza ngaha. Ngera. Wewe vuga. Ayo makuru nari nabifise. Ushobora kuvuga ko byaruzi. Yep, ntabyo nzi no kuri kw'Imana. Cyangwa ushaka gukora aga surprise. Adutabizi. Ntabyo nzi kandi sinzi ko nza kuba mari. Ushobora kuvuga ko utazobura ngaha. Bose ndabimenye. Kubera nushobora kuvuga ko umukunzi waza kuza ngaha udahari. Sha. Ntabyo nzi vraiment ntabyo ndamenya ariko nshaka naco nenda kizi. Cyuma surprise rero ntabyo nzi niki. Why did? I did. Merci. Shima nabi. Mike, karibe wacu. Urakoze cyane. Abantu bwo haretse iminsi myinshi tuza kuturaba. Nivyo. Urabona bro bikogwa turagerageza kwiruka. Turabe yuko twoduga dutera intambwe ije imbere. Niyo mpamvu. Ariko suko ngo nabafise ku mutima. Ndabafise ku mutima. Ya, ni vyiza ko umuntu yiri kugira ngo arabe ko yotera imbere mu buzima. Of course. Jasaba bikeneye bose. Yeah. So, Michael, I just want to ask you something. Okay, tell me then. Okay. Mu bisanzwe umuntu wese yagiye mu kintu afise aho agomba gushika. Ya, ndabona ko mukoreye na sister wanje. None, urafise intumbero nziza kuri we cyangwa uri muri babandi ari kuryoherwa gusa kugira ngo ushobore guhera ngaho. Akunda ikirori gusa. That's a great question, and I'd like to answer you in two ways. Yeah. Ikintu cyambere cyo urakoze ko wikimbajije. Peut-être urashobora kuba uri inquiet, kini kuba sure y'icyo kintu. Yes, of course. I like your sister. I love her, and I have many plans with her. Mugiye gusa zokwemera kugura umutima wiwe akanyizera. Mbere ntumbwire ko Mike atahari. Nukuri nawe uhari. Noje tamubwiye. Oya sinamubwiye ubundi nashaka kumukubita surprise. Koma rero.
hafi nabirenze nyene gusa nyine ndamukunda ndamwemera sha nanje urukundo rwawe ndagwishimiye rero ushobora kuba ndagukunda uratekereza uritonda usa neza shaka kugira nka besere wanje kweli nukuri nanje nyine ndamukunda gusa rimwe na rimwe ariko yamvuruga ariko tu bivana n'urukundo ndamukunda ivyo ndavyirengagiza erega mu rukundo niko vyama hama mu bintu byo kutumvikana gushwana ariko nyine ko yaza muri hanganiranira hama yesharari je Mike ndamufise ari umwe tuvugana turi babiri urabizi je ikintu kimubabaza nanje kirambabaza ndagusavye rero uzi umukunde kandi tukura mu ryarya nawe nzokunda urabizi kandi anagukunda I'm not the richest man, but I'm a true fighter. Ndagerageza niyanyemerera gusaka amahirwe yo kugumana nanje yo kunyurwa n'ivyo mfise narundi rukundo mbona so nukuri je no kwizeza neza Moses ko nkunda mushikawe cyane kandi nta kindi kintu na kimwe nifuza kuri we atari iterambere. Wow. Michael, uri umuhungu mu bahungu benshi afise ivyiyumviro vyiza kandi afise intumbero nziza ko bakundana. So kubw'ivyo notera intege kandi mari mu ruhande rwanyu. Moses, Yo. not just your sister, I also like you the way you are. You are a wise man. Nukuri ndakunda kurumeze kandi naryohewe cyane kubona gusanze ngaha kumbure ndungutse byinshi. Yeah, thank you very much. Yeah. So if you won't mind, tukojana tugasangira kamwe kugira tuyage neza n'abantu sinzi kubyumva ariko. Yeah, it's okay. Maybe I have something I wanna do here. No. Okay, it's no more. Let it go. We can go now. Yes. So let's go then. Yeah, ndibaza tukojana tukicara. Yeah. Urashobora kuzurambwira neza mushiki wawe. bera bon nene nkuko wavuze mu rukundo nafite amafitera Polo mama Mike ndamukunda kandi cyane ariko ibyo birashobora gushika ugasanga nyene ntabizohinduka ivyo dushira imbere bo ndabizi ariko nyine arige bishika ariko ndamukunda kandi sineze kuzomuyamukira mwerabereye mahoro mwiza Jini baza ko ariko adahari numva nomara umwanya muremure ngaha nubwo ngari muhira ni sanso neje ntonganiriza yawe turagana kuri telefone yari yavuze rero yuko ari umuntu waza kubonana sinzira ngira bafatanye programme ndende cyo tumatarashika kuri tuza gushwana ni gute ashobora gukora programme nambwiye nawe ko waje utamubwiye kimwe ku kindi sawa reka wasingire ngende chef nta kibazo ndakwerekeza cyane On fait chamatier quoi. Merci. Merci. Ça passe. Niki. Ele lá. Bege, toma aí a mahera mbego.
mahera ndayagwa ku mugoroba Oya, ariko nuko urahinduye kandi. uyazi kuguhindurira Wavuze ko yawe. nari nabivuze ariko binazanye Kwica komite. ariko hari ikintu nazanye wakiwa ese tukarato tubiri Komite. Kandazi nazanye dukunda Ora. watubonye Ntabwo. natubigeze wabonye Yeah. Yarasanze. kandi tuya tukarato nshaka ko kamwe twakoresha ku mugoroba akandi cyo tugakoresha ejo mu gatondo siko Munama. izindi zuya tuzikoresha ejo izejo nzoza ndazizanye Ke, sawa kibazo. Yeah. So, babe, ongenda kubaza cha kibazo. Ndazi kikakunanira ndazisubira ndiyo. Kirani? Ari imbuto watoye. Urayitora ugenda kuyitera ahantu. Hama entreta uyitera ni muwe urukundo rwinshi. Nanje ndaza ndayitora ndayitaho ndayivomerera iramera neza uyu munsi iratotahaye iyo mbuto yose akayiga Imbuto n'urukundo. Biratoha. Ya, bitoye. Ibindi bintu rero. No. Singetse. Chishavu. Ndashavuye. Okay.